Uyu murundikazi yitwa Iradukunda Vanessa apfungiwe muri Arabia Saudite. Sinzi ko apfungiwe ku gipolisi nuko apfungiwe kuri ofisi, ariko arapfunzwe. Ariko hari amahirwe ko bapfungiwe kuri ofisi. Uwampaye amakuru nipfuje ko ambwira neza ivyiwe, ariko nasanze atabizi neza. Reka mwumve ikiganiro twagiranye, ariko ico nshaka ni ukukurikira kino kiganiro amuzi aca atubwira ofisi yamusafirishije, iyava n'iyindi myirondoro kugira ngo tumenye ukuntu tumurondeza. Uwo mukobwa yitwa Iradukunda Vanessa. Mbere yuko uyu mukobwa je ndamumenya, ntabwo twigeze tubonana visa y'amasoko yandi nk'uko. Ego. Umukobwa twagiye turabonana ku marezo sosio kuri Facebook cyane cyane, ku ma Facebook page y'abantu. Hama mu nyuma avamo arampa nimero yo ya telefone. Yanga kuba turayaga inbox, ariko nimero y'indundi. Ama mu nyuma rero arambwira yuko ari mu Barabu. Hama rero nkaza ndaraba mu iminsi yaraheze ari myinshi ntamubona ku ma platform yiwe kuri Facebook, ariko WhatsApp namwandikira nkabona message yo kugika. Aba ndibaza uyu muntu ashobora kuba yarahinduye, kubera WhatsApp we yaragize ikibazo akaba yarahinduye nimero mugabo ntabimbwira. Aheze iminsi myinshi rero nza mbona aranyandikiye message ambwira yuko ngo aho yakorera ngaho ngo mu Barabu ngo bahatswe kumunigira mu ngo acaromo kariruka, abapolisi baca baramufata. Amufashe rero ngo bacamujana mu gato. Nivyo hejeje kubyumvira nta mwanya munini twayaze, naho nyene vyaciye bikatika ntitwasubiye kuvugana nawe. Harahera iminsi emwe, hari haheze ngira nk'ukwezi ntasubiye kubona message yiwe canke ndamubone kuri Facebook. Rero uyu munsi niho yongereye kunyandikira, niho rero twayaga nca ndamubaza ivyo, niho yaca nyishura reka afunze. Kare namwandikiye ndamubaza ati uwompa nimero ukoresha iyo mu Barabu tubaze abantu bo gufasha, acambwira ngo nta nimero afite ariko arakoresha ngo kandi simu ngo barazimwaza. Hama rero acarampa uko tuntu, ndavuga ati reka ndababaze mwebwe ngira hari ico mwofasha, kuko umuntu afungiye ngiyo muri ico gihugu ata muntu aririra biba bigoye kabisa. Wewe mwari mwavuganye ryari? Haraheze reka ndabe baherukana kuvuga ni tariki 21 Mei 2025. 21 z'ukwa gatanu 2025. Yego none aheruka kumuvugisha. Yakubwiye ko yapfunzwe ryari? Yakubwiye ko yapfunzwe ryari? Gere yapfungwa asha naho byoca bimanza bikancanga, kubera n'ubu ku murongo ntaja kaja kuri mwe narimwe ngaronse umuparataja naho nye. Bisaba ko tumenya. Okay, ntiyakubwiye hano ndabona hafungiwe hitwa iyi foto wampaye nimba ariyo hafungiwe hitwa bafungiye hitwa gapariho nawe nimba ari na wafezi recruitment ntumba zimwe bayita no biranagoye gusora. hano ntibigaragara. Niwe yakandungikiye kare turiko turayaga, ndiko ndamubwira ati reka umuntu arose no dukodera ruko umuntu yopfuma bazagiza mugabo ako amagara yazoherengetera hiyo umuntu akaraba ko gira hari abantu bavuga ibintu bikumvikana ugasanga urapfa umutaha basi n'ukoze ngabo Barabu. Umva ntiyigeze akubwira nimba yaratabaje icyo yagirizwa ko yafashwe agira atoroke gusa nta kindi? Aho rero nosanga ariko ndabesha. Urumva urose akajya ko kumuvugisha, urose akajya ko kumuvugisha. Iki kintu babwirizwa guca ugikora. Ndabona yitwa Vanessa Iradukunda. Pasiporo yiwe wakoze wayiduhaye iriko ni nimero zindi, hanyuma aha 11 z'ukwa gatandatu 2025 niho bamufunga, niho ndabyumva neza. Bisaba ko nkora translate iyi message
niko gusa bigoye atari ibintu novuga ngo azomvugisha canke igejo kuko agiye ku murongo n'iminota nka 30 yambwiye ngo binje namba ari muri Nyagasho nta matelefone bajana. None yakubwiye ko afungiwe hehe? Kuri ofisi canke afungiwe mu gasho ka polisi? Yambwiye ngo ndi mu gasho ka New Feds Recruitment Office. Office New Feds Recruitment Office nani akagutransfer Recruitment Office. Ndabibona. Rero ngo baje twakunda guhurira kuri ku ma Facebook menshi y'abantu usanga ari abantu bakora ama Facebook asanga ko haragira baratanga ubuntu amanega. Cyane bajya baheri Kenyandwi naho abandi bitwa abandi ko Junior no twahurira cyane mu ma comment n'amaraki n'amashi. Ashara umujama rero acambira ko ari hiyo mugarera fwa pase ndamubura burundu avuga ati umuntu yaba yagize ikibazo nyaba hikwere. Okay, reka turaza ndumva umuntu yobaza ukamenya byinshi. Aho muri pasiporo birafuma hanyuma hamwe yose kurondera icyo wokora we cyihuta uwo mubaza yafunzwe ryari hanyuma yagirizwa iki afunzwe kuko turabona ko afungiye kuri ofisi ko biri kose si muri polisi hanyuma wacumaza n'icyo bamubwira haba mufungiye agatanga ariko umugore we ntazi gutanga ubutumwa murinze muvugana nagira aca guha ubutumwa bugufi vyibuze nk'ubu yabikubwira neza wacumenya uko icyo twacumenya icyo dukora mu twumvise ivyo avuze mugabo umuntu tuzi ngo yagirizwa iki usibye kumva yaratorotse ntituzi neza nimba ari kuri ofisi ariko ibintu abana ni ofisi si polisi kuko ntiyavuze ngo ni police station. Rerema birumvikana naje gusa kubera nari musuze informe kuri ivyo sinigeze nitango ndakibuke ngo ndamubaze kwera. Ariko kubwa amahirwe ndazi nzosura ngerageze ndaho agenda usapura kuko nawe ntari nimero yo mubara we yaranatse ereka arakoresha nimero y'indundi. Okay, aha no kuvuga ngo genda za kugerageza gukoresha ibinyino mpaye. Turabeho twamenya amakuru nta bantu b'iwabo muzinanye mu Burundi. Nakubwiye ko ibintu zigeze tubona n'umunsi wari mwe prema je twahuriye ku marezo sose. Jewe rero umuntu wese yobona yokumva kana kaganiro kuko ndiko ndakurikodinga urabizi nabikubwiye. Umuntu wese yokumva kino kiganiro wese ashobora kuba amuzi yoca ndondera icyo vyofasha cyihuta ni kumenya inkomoko yiwe hanyuma tukamenya uburyo dukurikirana tumenya ivyiwe kuko nkaha ntacyo dushobora kumenya ariko nk'uwe abonetse cyo tumenya ofisi ya musafirishij mugabo kandi kino kibazo rero kundi kuntu gishobora gukurikiranwa tubajije ababijejwe muri Arabia baca batubwira nimba afunzwe afungiwe iki nimba azogira gute byose ni kubaza buke wewe uzongera umbaze ejo. Sawa merci. Uzongera umbaze ejo twumve ko ari gishasha twarose. Murakoze cyane kabisa ni ico mubereyeho kabisa murakora cyane kugira ngo bashe benshi. Biragoye ariko nubwo nyine tugerageze urumva nk'imyirondoro yo ntikwiye ariko imyirondoro banashakira napfuye nubwo tutazi ko ikigo camurungitse mugabo hariho nyine amakuru we nyine abayitangiye mukivugana mugabo ayo makuru umva ko atayuzi wewe. Oya no bambeshe vraiment ko ntabwo nta rencontre n'imwe tugeze dukuranira ko n'imwe usivye ko gusa twahuriye muri ayo ma challenge agendera ku ma Facebook page hama ndatora nimero yanje nanjye ndatora nimero yi ko nawe nyine yarafise aga Facebook page yakunda uzaracisha ko utuntu nyine twutu nubwo kandi utuntu twenda twudukomera yazaracisha. Nibyo twavugana nka support nyine nawe ndarafata karinki kiwe ko kuri Facebook agashira kuri stati yanje nawe agashira kugira ngo bamusapotinge nta binenze mu nyuma rero ndabona communication y'ibirashika burundu kuko ndazi nta mwanya wera atagiye kuri Facebook. Inimero mpayo ni yande?
ariko arakoresha wenyene mu ntuze niyo yakoresha yiyita fille forta ina. Vanessa iradukunda. Okay, ndaza kumenya ikigo cyamusafirishije mu kanya jewe uze gusoma muri commentaire baca babishirako, reka ndagipostinga ikiganiro nongere mbaze abantu tube ko arabadufasha kugira ngo tumenye byinshi canke bamutabare nimba bishoboka. Murakoze cyane. Ariko hari abantu usanga bidakunda ko babatabara, nk'abantu bari mu gipolisi bamaze kugerayo, aho dusanze ari yari ebana si na ambasade ngira ntakikora, kuko hari usanga barakatiwe, ariko hari usanga batarakatirwa bivanye nuko bari mu matohoza. Ariko mugabo kenshi iyo batarahura n'ibintu byo gukatirwa, kenshi ambasade irabafasha canke bagafashwa mu bundi buryo. Burya umuntu wese n'umugisha wiwe. Sawa kuva amahirwe muzomenya birebera nuko ngira akaganiro kamaze kuja ahabona nta kubona muzovyakira uko bica. Bakuganye rero reka nagushimire, nta vyinshi navuga usibye ko nanje nkaha ntacyo norenza. Sawa murakoze n'aka karamaze mugabo umuntu apfume nyabura n'umuntu umwe basi nawe agira ico yunguye. Yego oya kwiyunguraho kirunguka, ntugire ikibazo kuko aha abantu bacamumenya ivyo abantu bacamumenya. Sawa Murakoze. Sinogenda ntavuze wo nkurikiye hano akantu kamwe, zamugerageza mumenye gutabaza. Urabona nk'uyu arinze agira opportunity yo kuvugana n'umuntu, n'ubundi ndabaha message imwe, urigora ugaca uvuga utu tuntu ndamubajije yasafirishijwe n'ikigo cyitwa gute, apfungiwe iki, yapfunzwe ryari, utuntu dutatu yosha tubwira umuntu bavuganye ati je napfunzwe igihe iki, hanyuma ikigo cyansafirishije cyitwa gutya. Ivyo ni ibintu bikomeye cyane bice bituma abantu bamutora. Mugo n'ubundi muri commentaire umuntu amuzi atubwire adufashe. Ikindi kintu navuga nuko ibi tumaze kuba dufise passport yiwe, nimero za passport, tuba amazina, ubu biroroshe ko atorwa. Iki ni igikorwa ca ambasade y'u Burundi muri Arabia Saoudite kandi ndabibaha. Ni ukuvuga bashaja muri system bakaraba arafunzwe, afunzwe n'iki, ari kuri ofisi, ari mu gasho, bashabibona amakuru acamenyekana n'ibindi. Rero hariho na ministeri bijejwe bwiza gukurikirana bino bintu, hakaba ministeri iyo irongowe na Albert Shingiro, ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Reka tugerageze turabe yuko ababijejwe gukora ku kintu. Bama bavuga ngo ntibamenye amakuru canke ngo iyo bamenye amakuru baragira icyo bayakozeko, natwe tuzoza turayabaha kugira ngo bagire icyo bayakozeko. Kumbere ntibaba babimenye, mugo ngaha babimenye. Iyo Daniel Mugisha bimenye, nta n'umwe uvuga ngo ntiyabimenye muri aba bose, kuko ndafise uburyo bwo kubibagezako.